Umuntu TV tubitayeho. Reka ndabaramutse nongere ndamutse n'umwigisha ku kigo ciza yadushikirije muri mwinjuru n'isi abandanye muri abagiza. Hanyuma nagize akabazo nyene kajanye n'icigwa. Ego twarumvise yuko Eva yahenzwe n'umugwanizi yakira inyigisho uhoraho atigeze ababwira, bagararije itegeko ry'uhoraho yari yarababwiye. Ni gute rero Adamu yahunze umugore wiwe amaze kumva ko yakiriye iyo migambi y'umugwanizi? Mbe yataye urugo Adamu atarakira iyo migambi y'umugore wiwe yashikirijwe na Shetani, canke Adamu yabanje kwakira iyo migambi umugore yahawe na Shetani, hanyuma amaze kubona ko bahenzwe, amaze kubona yuko ubushobozi canke ibyo bari bafise byose ko badyatswe, niho yaciye afata uwo mugambi wo guta umugore. Byoba byagenze gute? Aha hantu nashaka muhadusiguriye neza kugira ngo turatahure, naho ibindi bisa n'ibitahuritse. Hanyuma murakoze kandi mwandanye mugira igihe cyiza. Mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mwese mukurikira ibiganiro bica hano ku Muntu TV. Ndabaramukije cyane, ndabishimira ko mwadukunze mugafyonda subscribe kandi mugasangiza ibiganiro abandi bari hirya no hino kugira ngo twese hamwe turushirizeho kwiga ivy'amahoro. Ikaze muri iki kiganiro c'inyishu tugiye guha mwene data Antoine yabajije ashaka kumenya igihe Eva na Adamu batandukaniye bamaze gukora icaha, batandukanye ryari. Ndabaha ikaze je ndi kumwe namwe mu kiganiro. Ni Rukundo Yakobo, umutumire wacu yigishije ico cigwa kandi agiye no kuduha inyishu. Ni Bucumi Isaka kubatanzi. Ndabaha ikaze mwese hamwe mugubwe neza mwumva inyishu, kandi n'undi wese afise ikibazo nk'uko umugenzo wacu uri atari muri shenguruka turashikanye ahawe ikaze kukibaza. Reka ndabahe mwiriwe, abandi mwaramutse. N'inkumbu nyinshi ndabagumbiriye mu mwami mwene data. Rero ngaha yari katubwira inkuru mu kibazo ciwe, avuga ukuntu yabitahuye, atahura icigwa twariko kijanye n'itunda riki Eva na Adamu bariye. Yavuze ko biboneka ko barenze icagezwe uhoraho yari yabahaye, bakaza kumvira irindi jambo ry'uwundi muntu mu gishingo cyo kumvira ijambo ry'uhoraho. Kubwo gutahura kwiwe niko twagiye tubibona muri Bibiliya ahenshi, umucunguzi we nyene avyivugira, n'intumwa nazo zibivuga zikerekana yuko itunda bariye rivana n'umwami uwariwe. Umwami ivyo yama nk'uko abari umwami, rero ivyamwa biva k'uwo mwami yama nibyo vyitwa amatunda. Twarabibonye mu byo twashikirije vyinshi, dutanze akarorero ku vy'umucunguzi yama. Ntiyama amapera, nayo yoshobora kuyama kuko ashobora kukubwira ati genda utere ipera. Aho iyo akubwiye ati genda utere ipera
ubu mwumviye. Nibyo yoshobora kubyama, mugabo ibyamwa umucunguzi yama twarabibonye, yama ibyo agomba kwimira no kuvuga kwima, agomba kwima ibyo nibyo yama. Rero niyo yima ingoma yiwe. Ibyamwa twumvise byahishuriwe Yohana, abami 12 bazokwama inshuro 12 kugira ngo bavure amahanga. Koko icyo giti ibyamwa byacu biravura kugira amahanga ntapfe. Niko na Adamu yari yabwiye ati ukazojya kwiki cy'ubugingo uzobaho ibihe bidashira, ukazojya kwa kijya kindi uzopfa. Rero icyo giti mu byahishuriwe kiravura, ni igiti cy'ubugingo. Rero nticyama amavoka, nticyama insukoni, nticyama inzabibu, nticyama ibindi, cyama ubwami. Ubwo nibwo bugingo. Ko twarerekanye ko iyo ubwami buriho neza buhagarariye iby'igikorwa cyangwa ijambo ry'Uhoraho, isi irakira, isi ntipfa, isi ntacyo iba, byose bigenda neza. Mugabo mu gishingo cyabyo, iyo umwami yimye akima atwara nabi ibyo by'ubwami bwiwe. Twarabibonye muri Ezekiyeli, yari ngunzi, yatwaza amanyama, yishira hejuru. Nuko tutarose umwanya ikigwa twokirehuye kigaheba kigatwara n'umwaka wose. Uberetse amabanga atari make y'amariganya ya Satani, ibyo ukuntu yakora. Bitabo byinshi bitubwira ukuntu yishakira icyubahiro cy'Uhoraho gusa, yuko we aba ariwe aba Uhoraho, ikiremwa gifise intango. Twaramuberetse Satani mu baduhenda batwigisha yuko cyari igiti buti kandi gifise amatunda, ko bariye ku matunda. Nibo kandi baza batwigisha ko Satani ari mpwemu ataboneka, ko umucunguzi ari mpwemu ataboneka, n'Uhoraho ko ari mpwemu ataboneka. Mu yandi majambo, Satani si umuntu, Uhoraho si umuntu, umucunguzi si umuntu. Rero bamaze kugutwara yuko abo bantu ko ari batatu atari abantu, ko ari mpwemu, bica biborohera kandi kukwigisha yuko bijya biti ari ibiti buti, ibiti vyamako ivyamwa. Mugabo bijya ni ifumbo, nukuvuga ni imigani. Iyo migani rero igana ubuntu, kuko Uhoraho si mpwemu, ni umuntu. Twarabyerekanye byose ibyo imirongo, nimba hari uwoba agiharira tumwereke kandi imirongo y'ababonye Uhoraho. N'Uhoraho wenyene yivugira ati jewe nakaranze imbere y'ijisho kurindi. Sabo gusa ni benshi batari bake babonye Uhoraho. Rero bizane mu mubiri. Rero nta bintu bizoguma mu mpwemu, nta bintu bizoguma mu migani, bitegerezwa kuza physical. Niko tuzobaho no mu buzima buzoza. Nta muntu azobaho nk'impwemu, nta giti kizoba kiri mu migani, byose tuzoba tubibona amenya, tubigendagendamwo.
mbere ibintu biri fizike nivyo bugingo, kuko no kuvuga nivyo bifise agaciro kurusha ibintu baza bavuga ngo ni impwemu, kuko urabibona ukabyizera ubizi, ubibona wabibonye. Nuko rero ugiye aho uzi no kuzimira ntuzimira, kuko murabona ukuntu twazimijwe tubwirwa ngo n'amatunda. Bw'iryo tunda n'ubu abashakashatsi baguma bagenda barondera riri hehe icyo giti, ntibakibona. Kubera iki? Kubera si igiti. Niko bimeze rero. Mwene data yaratahuye aravuga ati ni ijambo ry'Uhoraho, koko ntibumviye ijambo ry'Uhoraho. Ni kuvuga kutumvira ijambo ry'Uhoraho. Uhoraho yavuze ngo azobatoraniriza uwundi ameze nka Mose, azoba yitwa jambo Uhoraho, yuko uwo jambo ari we bakwiye kurya, uwo jambo ari we bakwiye kwizera. Ibyo byose ababwira yuko bivuye ku Uhoraho, ni jambo Uhoraho. Mumwumvire, mumurye ibyo yama byose, jambo mumwumvire. Niko rero byagenze no kuri Satani. N'umuntu neza neza si impwemu, n'umuntu twarabiberetse byose. Ninge nasa kugezaho Uhoraho avuga turabona ngene rusa, uwo mwansi uramubona. Ibyo byose twarabiberetse. Rero na Satani n'ubugunge bwe n'ibindi, cyo gituma Uhoraho avuga ati ndanze ubwami ndakwanka n'urubyaro rwawe rwose. Arafise urubyaro Satani, ndakwanka. Kubera iki? Ubwami bwiwe ibyo yama sibyo Uhoraho, sibyo yamutumye, bituma Uhoraho azinukwa Satani. Duhejeje ugutahura kwa mwene data, yaciye agenda ku kibazo. Ikibazo nashoboye gutorera inyandiko mu majambo make kugira ngo kitworohere. Abaza ati mbega Adamu yatanye na Eva, Adamu ataragitunda, canke Adamu yatandukanye na Eva ari uko Adamu yariye itunda? Mbega Adamu yatandukanye na Eva ari uko Eva yahaye ko Adamu itunda, canke bahukanye? No gutandukana si ukwahukana. Gutandukana, batandukanye ari uko atararijya, canke yamaze kurya itunda, ari uko yakiriye imigambi canke atarayakira. Mw'ico gitabo cha Adamu na Eva ni igice kigira 3. Igitabo cha Adamu na Eva ni bya bitabo tugize iminsi tuvuga ko imbere yuko iyi Bibiliya yandikwa, kuko yanditswe na Mose inyuma yuko avuye muri Egiputa, yuko imbere y'iyi Bibiliya ko hari hasanzwe hari ibitabo ba Nowa bari barazanye bakuye inyuma y'umwuzure. Ibyo bitabo ko ari byo byari bitunze abantu muri ico gihe. Ni nabyo Hamu yivye umwambaro kugira ngo ntuzeye Nowa asigara rubusa. Gusigara ubusa, twabahaye akarorero gusigara ubusa. Igitabo cya Jubili, abafise igitabo cy'ibyagezwe, abafise ibyagezwe nibyo bibambika ntibabone ubwambure bwabo. Adamu yishe ibyagezwe, Adamu bamutwaye igitabo cy'ibyagezwe, yasigaye ari ubusa. Afrika barabatwaye ibitabo byose, musigara mutazi gusoma no kwandika. Baraje bayora
abantu bose bazi ibintu, bazi kubumba, bazi gukora ivyuma, bazi aho hose mw'ivyo bazi buri kintu cyose, no kuvuga batwaye inda y'ingoma nuko Bibiliya bivuga. Twasigaye ata bugingo dufise, ata kintu dufise, kuko batwaye ibi bitabo. Bamaze kubatwara icyagezwe, igitabo cy'ivyagezwe, nkuko Nowa vyagenze, Hamu amwiba ivyo yazanye byose byo muri Edeni. Nowa asigara ubusa. So kuvuga ngo yasigaye ubusa nyine amenya kuba adafise impuzu. Eka yasigaye ubusa kuko nta rutonde na rutoya abasigaranye, ntago byose abisoma mu gitabo, kuko ntiyo bigumiza mu mutwe ngo bishoboke. Utangura guharuza amafundo, niko bimeze. Ntiwandika ibindi ntibishoboka, usigara urubusa. Niko vyagenze rero. Ibi bitabo rero ni muri bimwe rero vyaje biva muri Edeni, mugabo baravyiba kandi bahamba. Rero byarabandanije imbere yuko Bibiliya yandikwa, byari bihari, byavuga inkuru zose zo muri Edeni ukuntu vyagenze byose. Ni nabahaye akarorero, nico gituma hariho n'abaherezi. Umwuzukuru wa Aburahamu, sebukwe wa Mose, hariya Bibiliya ivuga ngo ni Umumidiyani, wo muri Midiyani, umuherezi, ngo yari umuherezi, yamutse kuri Midiyani, umuhungu wa Aburahamu. Nivyo bitabo basoma imbere yuko Bibiliya iza. Rero n'iki gitabo nafotoye hano mukiri mu bitabo byitwa ngo ibitabo vya Bibiliya byatakaye. Katugisome twumve iyo mwene data yakuye inkuru zo gutandukana kwa Adamu na Eva, kuko Bibiliya isanzwe ntibabisizemwo, ni koko ni byinshi batasizemwo muri Bibiliya isanzwe. Dusomeye hamwe rero iki gitabo cya Adamu na Eva, igice kigira 3 ku murongo wa mbere. Hatwereka ugutandukana Adamu na Eva, tarukwahukana, gutandukana. Haratubwira ngo mu Cyongereza, as for our father Adam, at the end of 7 years from the day he had been severed from his wife Eve, Satan envied him when he saw him thus separated from her, and strove to make him live with her again. Leka tugende mu siguro. Turiko turaba batandukanye ryari kubera Bibiliya isanzwe ntibivuga, yanditse mu mpfunyapfunyo. Cyo gituma bidushobokeye gusoma ibitabo bitandukanye byakuwe muri Bibiliya, dukwiye kubisoma nabyo bidushobokeye. Insiguro rero saya majambo dusomye mu gitabo cya Adamu na Eva, havuga ngo mu Kirundi nkuko papa Adamu inyuma y'imyaka ishika 7 igihe batabonana naye n'umugore wiwe Eva, Satani agira ishari aza kuri Adamu. Muri ico gihe bari batandukanye, kuvuga Satani, Eva na Adamu batandukanye. Satani agerageza uburyo bwose bwo kugira ngo bashobore kongera kubana, kandi Satani agerageza uburyo bwose bwo kugira ngo bongere kubana, kandi muga yari karamuhenda.
dusomye tubandanya hepfo urashobora kubona ukuntu ariko aramuhenda amwereka ko kuko iki gihe Satani yaje ari inkumi nziza, ibyo twarabiberetse ni kw'iki gice nyene. Yaje ari inkumi nziza cyane, amwereka ko akwiye kumurongora, kuko igihe Adamu yasinzirizwa ngo Uhoraho yatoye imbavu zishika zibiri agakoramwo abagore babiri, umwe yari Eva uwundi ari uwo Satani yari yihinduyemwo, maze Uhoraho ahishurira Adamu ko iyo nkumi ko ari wa wundi umwe yamwaka, umwe yatuma acumura akava mu bwiza akaja mu bubi, nkuko Adamu yari yamaze kuba muri ubwo bubi bwatumwe n'uwo mukobwa. Satani yihindura mu buryo bwinshi, abakobwa beza, inzoka, ibiti, ni byinshi cyane Satani yihinduyemo. No kuri Aburahamu yarihinduye, araza guhenda Sara, byose birahari. Rero hano twumvise yuko Eva na Adamu batandukanye igihe kingana n'imyaka 7 years. Niho rero mwene data yakuye ibyo gutandukana kwa Eva na Adamu. Yabikuye aha kuko yari yumvise ndiko nsoma kino gitabo, kuko Bibiliya isanzwe ntibivuga. Nuko rero aca arabaza yuko uba batandukanye ari uko Eva agiye kujya icyamwa, ari uko yumvise Eva yariye, yumviye imigambi ya Satani, canke batandukanye inyuma yaho Adamu nawe yamaze kujyako. Inyishu nkuko nabivuze, nagombye nyene tube mu kuganira ndabereka utuntu n'utundi. Inyishu itarigoye naca nshobora kwishuriraho ubwo nyene. Rero iki gitabo cya Adamu na Eva cyabivuze ni inyuma ya Seti. Seti amaze kuvuka biraha nyene muri iki gitabo, singomba kuja kure cyane. Seti amaze kuvuka, nukuvuga ibihe byose Eva acumura bari kumwe, barabana, kiretse ko gusa uwo mwanya Satani aza kugerageza Eva, Adamu siho yarari, kuko iyabaho Satani ntiyari gukora ibyo bintu byose. Rero ntibari kumwe, gusa bari babanye. Rero uhereye ibyo bihe byose babana gushika ku gihe cyo kuri Seti wa Adamu. Adamu amaze kuvyara Seti, niho Adamu yaciye afata inzira arigira, atandukana na Eva kumara imyaka 7 batabonana, batari kumwe, yibereye iyo oye mu rusengero. Kandi yabikoze nyene mu buryo bwo gutandukana. Ntawuzi ngo bapfuye iki, sindabihambye, mugabo baraseparatinze mu ibyo bihe byose by'imyaka 7. Bikaba rero byabaye barariye cya giti, barakiriyeko, ya migambi barayakiye yo bose. Inyuma y'ivyo bamaze kuvyara Seti, baramaze no kwirukanwa, kuko bari baramaze kwirukanwa aho bari baba, kugeza aho bavyara Kayini, bakabyara na Abeli.
gihe cya nyuma rero cyo kuvyara Seti. Seti amaze kuvuka, Adamu aca arikumagura, arivumbura, arigira ahantu ku rusengero, ahantu habitse ubutunzi bw'Uhoraho. Mu ijambo rimwe, hari ku rusengero, niyo yaciye agenda kwibera. Rero inyishu niyo, batandukanye. Eva yarariye itunda na Adamu, canke Adamu ntiyari bwarige. Adamu nawe nyene yari yaramaze kurya. Mwibuke mugabo situnda butunda. Mugire igihe ciza. Yari mwene so Bucumi Isaka. Shalom. Ndagushimiye cyane mwene data Bucumi Isaka kuri izi nyishu uduhaye. Nshimire kandi n'abari kumwe nacu muri uyu mwanya. Nongere ndabararikire kurushirizaho kubana nacu no mu biganiro bizokurikira. Abakunzi b'Umuntu TV murushirizeho gufyonda subscribe cyangwa sabone no gusangiza ibi biganiro byacu abandi kugira ngo tube benshi bakurikira inyigisho mu gusobanukirwa Bibiliya. Amahoro abane namwe naho mu biganiro bizokurikira. Bye.